Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'iteka n'umunezero vyo gusubira kubana namwe mw'isango y'amakuru aba ariko aravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubashikiriza ya makuru yo kwizera aba ariko aravurwa cane mu bisata bitandukanye, amakuru avurwa mu bimenyeshamakuru bitandukanye, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turaziba tohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri shene yacu, muragira mukurikirane andi makuru ariko aravurwa cane mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru avurwa mu gisata c'umutekano, hariko aravurwa amakuru arabana n'imbonerakure zagandaguwe mu ntara ya Cibitoke, ndetse bikaba bivurwa yuko buramatari w'intara ya Cibitoke yahise asohora itangazo ryihuta cane. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru, turaza kubibashikira ko muraza kubikurikirana ivyabereye ku mutumba wa Kagazi na Rusiga muri zone ya Cibitoke muri komine Rugombo ngaho mu ntara ya Cibitoke. Turaza kubibashikira ko mwisango y'amakuru, turaza no kubashikiriza amakuru arabana n'igisata c'amagara y'abantu, aho biriko biravurwa yuko ikiza c'umugera wa coronavirus kibandanya kurandagata mu ntara ya Rumonge. Muri aya makuru naho muraza kuvyumviriza, turaza kubibashikirako. Sayo gusa turaza no kubashikiriza amakuru yandi avurwa mu bisata bitandukanye. Wowe utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se s'abone, gufyonda ko uraba handitse s'abone, handitse subscribe mwibara ritukura munsi y'umutwe w'iyi video. Iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye ikaze mwisango ya makuru, muragira muyakurikirane ayo n'ayandi twabateguriye. Ingingo imwe ukwayo nayimeje kubabwira mu ntango z'aya makuru yuko mu ntara ya Cibitoke hari imbonerakure zagandaguwe aho nyene muri komine ya Rugombo. Biriko biravurwa cane yuko abanywanyi batatu b'umuhari wo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi barishwe n'abanyagihugu bafatanywe itonga bariko bariba mu mirima yabo banyagihugu. Bafashwe mu kiringo c'indwi bafatanwa itonga bariko bariba mu mirima y'amatomati n'ibitoke, bikaba vyarabereye ku mutumba wa Kagazi n'umutumba wa Rusiga muri zone ya Cibitoke muri komine ya Rugombo intara ya Cibitoke. Ni inkuru iriko iravurwa cane, bivurwa yuko Buramatari w'iyo ntara ya Cibitoke yemeza ayo makuru, akaba yaciye anasohora itangazo. Turaza kubigarukako ngaho nyene muri iyo ntara ya Cibitoke niho ivyo vyabereye mu mirima y'abanyagihugu, aho abanyagihugu bariko barasaba igipolisi kwiza amarondo y'ijoro, bitabaye uko bakemeza ko bafashe ingingo yo kwihanira ndetse no guca bagandagura aba basoma bo mu muhari w'ugwaruka rw'imbonerakure babandanya barabasahura utwabo. Ni inkuru yabwiye iravurwa cane kubimenyesha amakuru bitandukanye, aho nyene abazwi ku mazina ya Jacques Sindimwo na Fabrice Ndayisenga bo kwibarabara rya gatanu umutumba wa Kagazi, ndetse na Manirampa azwi ku izina rya Ninja wo kujya 11 umutumba wa Rusiga muri komine ya Rugombo, nibo nyene barishwe abanyagihugu bashavuye bavuga yuko bari babamazeho utwabo. Abo basuma bakaba barafatanywe itonga bariko biba mu mirima y'amatomati n'ibitoke. Bivurwa yuko izo mbonerakure zaciye zicwa, zahora zikoresha imyambaro y'igipolisi n'igisirikare kugira ngo bakore ivyo vyaha mwijoro. Ivyo nivyo byashikirijwe n'umwe mu bajejwe intwaro, avuga ko abo basuma bambara uko kugira ngo biyoberanye abanyagihugu ntibabashe kumenya abaribo. Mwe muri abo nyene banyene imirima yasiguye impamvu bihaniye, bavuga yuko babonye abasuma bafatirwa mu mirimo yabo kenshi ariko ntibahanwe, nico gituma bafashe ingingo yo kurarira imirima yabo hama bice abo nyene baza kuyisahura. Abanyagihugu bemeza ko batagifitiye icizere inzego z'igipolisi n'ubutungane, bakaba bagiriza ubutungane ko bwama burekura imbonerakure zagirizwa ubusuma, bakemeza yuko
bahisemo kwihanira nk'uko nyene ariyo ngingo bafashe nyuma y'uko bagandaguye izo mbonerakure zitatu zo mw'iyo ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bavuga yuko nyene ariyo ngingo bafashe akaba arivyo vyamejwe n'abajejwe intwaro, ari navyo vyatumye buramatari w'iyo ntara ya Cibitoke nawe yemeza ayo makuru, akaba yasohoye itangazo yihuta cane asaba abanyagihugu kutihanira ahubwo biture ubutungane kw'ico kibazo c'imbonerakure zibandanya zirimonogoza mu busuma ngaho nyene mu ntara ya Cibitoke, bagiye kugifata mu minwe. Tubamenyeshe ko mu kiringo kidashika ku kwezi abantu 6 bagirizwa ubusuma baragandaguwe, 5 muri abo barugwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Dutandukire amakuru ari karavurwa mu gisata c'umutekano, tusimbire mu makuru avurwa mu gisata c'amagara y'abantu. Mu ntara ya Rumonge abantu 6 batowe umugera w'ikiza ca corona mu ndwi imwe ku kivuko c'ubudandaji ca Rumonge. Abanyagihugu bakaba batinya irandagata ry'ico kiza bivurwa yuko riri ku murindi munini cane. Uwanyuma yatowe uwo mugere yawutowe kuwa 24 Ruheshi uyu mwaka w'2022 ku kivuko c'ubudandaji ca Rumonge. Ku bw'isoko mu buvuzi, umugwi wo gupima ico kiza ca corona warashizwe ko hagati mu kivuko ca Rumonge, aho nyene mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi, kubava muri Tanzania canke abava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu bihugu bibanyi. Nkuko nyene vyagiye biravurwa yuko bavuze abanduye ko iyo coronavirus barungitswe mu bitaro bikuru vya Rumonge, hakaba hari ikibanza co kuvuriramwo ico kiza cuguruwe muri ico kibanza c'ubuvuzi. Bivurwa yuko umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ari we yunguruza abarwayi kuva ku kivuko ca Rumonge gushika aho bavurirwa, niko amasoko mu buvuzi abandanya arabivuga. Imiti ihabwa abagwaye iyo ngwara ikaba yarembejwe n'abategetsi b'u Burundi, nayo bikaba yuko yamaze gushika ngaho ku bitaro vya Rumonge. Nubwo biruko abanyagihugu bakaba babazwa nuko iyo ngwara ihakwa gukwiragira ijya nino mu gihugu c'u Burundi, kandi ko ku murindi uteye amakenga bivanye no gutafate mu minwe ingingo zo guhagarika irandagata ry'ico kiza. Bavurwa yuko intangingo n'imwe irafatwa yo guhana intambwe iriko irakwirakwizwa, ukwambara ubupfukamunwa vyarahebwe, imisa n'iminsi mikuru biba uko bisanzwe, no gukaraba ntibikiri itegeko. Abantu nabo barahoberana nk'uko atacigeze kiba, niko vyagiye birashikirizwa n'abahinga mu birabana n'amagara y'abantu ngaho mu gisata c'amagara y'abantu. Mu ntango z'indwi iheze 4 baratowe umugera wa corona ku kivuko c'ubudandaji ca Rumonge, aho benshi mu bakurikiranira hafi birabana n'amagara y'abantu bavuga yuko ico kiza gishobora gusubira kwiha inkumbi mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro tubandanya turabashikiriza ku minsi yose, ni ngaho nyene dusozereye ayo twari twabateguriye yari karavurwa cane mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nkengurukire bagenzanje bamfasha kutoza aya makuru bakayarungika nkayagushikiriza ido nido. Nkengurukire mwese mubandanya muradukurikiranira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Nkengurukire mwe mwese mudukurikirana muri janino utarafyonda kuri sabone nayo babwiye mu ntango z'aya makuru. Akana akajyo keza cane ngo ufyonde ko, kuko iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene bamu babere barashikirwa navyo. Mu gahunda y'amakuru irabandanya, murabandanya mayakurikirana ngaha kuri chaîne yacu. Reka nkengurukire mwese twabanye muheza gigwe naho butaha.